ikintu kigira 10 cohindura ubuzima bwawe muri no mwaka naco ni ikintu gikomeye, ikintu abantu bakunda kwibagira, ni ikintu abantu bakunda kwirengagiza, waba uri utanguye business canke ukaba uri umuntu yamaze gushika ku rwego, hamwe usanga mu nyuma ico kintu wari ugikeneye. Mu kanya gatoyi tugiye kuraba ico kintu coshobora kugufasha kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe muri uno mwaka wa 2023. Gatoyi gusa agasanga urengana canke uri mushasha canke ari ukitubona, wocumanuka ngaho hepfo ukagira subscribe, kongera ukaduha like, agasanga wumva ivyo tuvuga biguhimbara. Mbere ntiwibagire ku active cloche de notification kugira ngo uzohore wumva ama video menshi canke ibiganiro vyinshi by'amabica kuri no chaîne. Kabari Jeff Havyanimana ndagusaba yuko kino kiganiro utogicikiriza hano, ariko ukibandanya kigahera kugira ngo ushobore kumva ivyo tugiye gusangira ngaha. Kumbure wosanga arico warukeneye nawe kugira ngo ushobore gushika kwiterambere, kumbure wosanga arico nawe warukeneye gishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kuri vya bindi wifuza. Kino kiganiro rero nkaba atari cyo cyanyuma, tuzobona ikindi kiganiro kimwe gusa muri no rukurikirane kibe nka bonus nzoba ndakongeye kugira ngo ushobore kumva, ushobore kumenya ibintu byo gufasha. Rero waba uri umugwiza tunga canke uri umuntu yikorera ivyiwe agitanguye, yaba uri umuntu wagize izina rikomeye cyane mu gihugu, ko wowe umeze kose no mu kibanza woba urimwo cyose, kino kintu uragikeneye. Birakenewe yuko woje urafata umwanya ukamenya umuryango wawe, birakenewe yuko woza urabereka urukundo, kubafatira umwanya wabo ukabereka yuko uri kumwe nawe. Kino kintu ndakivuze kubera agasanga uri kurakora uno munsi, agasanga uno munsi woshobora kwiyumvira gutangura ikintu utegerezwa gukora kugira ngo ushobore gushika ku iterambere, wafashe ingingo canke wafashe iyo nzira kubera ikintu kimwe. Ico kintu naco ni giki? Ico kintu n'umuryango. Umuryango ni ikintu gihambaye, umuryango ni ikintu gikomeye cyane. Rero kenshi na kenshi iyo tugenda kurondera amafaranga tuze turafata n'umwanya w'umuryango wacu, ugafata umwanya wo kugira ngo ushobore kumenyana n'umwana wawe, kuko benshi barashobora kuba bafise abana ariko ugasanga ntazi ivyo umwana aba akeneye, ntazi ivyo umwana aba ashaka, ntazi ivyo umwana ashobora kuba yama arondera ku muvyeyi wiwe canke ibibazo umwana wiwe agenda arahura hariya hirya. Ugasanga arazi yuko uri se wiwe, ariko ugasanga wewe se wiwe nawe ntuzi ibibazo vy'umwana wawe, canke wewe mama wiwe nawe ugasanga ntuzi ibibazo vy'umwana wawe. Ugasanga murabana n'umugore ariko ugasanga umugore wawe nturamumenya, ugasanga umugore wawe nturamutahura. Egome arazi yuko uri umugabo wiwe, arazi yuko mwabanye, arazi yuko mwavyaranye mbere n'abana, ariko ugasanga nta mwanya w'iwanyu mufise wo kuza muravugana vya bindi bitagenda. Ugasanga nta mwanya w'iwanyu mufise wo kuza muravugana vya bindi byo bafasha mbere no gushobora gushika ku iterambere. Mbere ugasanga arafise n'ibindi bintu yoshobora kukubwira kugira ngo bishobore gupushinga ushobore gushika ku yindi level, cyangwa ugasanga nawe birakenewe yuko umufatira umwanya kugira ngo wumvirize ivyiyumviro vyiwe bishobora kumufasha muri vya bindi ashobora kuba akeneye kugira ngo nawe ashobore kwiteza imbere, hama amaze kwiteza imbere ateze imbere mbere n'uwo muryango. Rero kino kintu ni ikintu gikomeye cyane, kuko kenshi na kenshi muramaze kubona yuko iyo umuntu hageze yuko ataha canke hageze yuko yitaba Imana, birashika akavuga ngo nimumpamagarire umuryango, ngo nimpamagarire abana banje canke nimpamagarire umugore wanje. Ugasanga rero iyo utabifatiye umwanya ubwa mbere kugira ngo ushobore kubamenya, kugira ngo ushobore kubana nabo, ugasanga mbere vya bindi byose wararondeye bipfuye ubusa. Ugasanga vya bindi byose warondeye uvuga ngo uzoronderera umuryango, ugasanga bipfuye ubusa. Lobby y'ukurondera amafaranga hariho abantu benshi usanga batabizi canke abantu benshi batarabisobanukirwa. Iyo ugiye kurondera amafaranga woyarondera dans un certain temps, hanyuma umaze kuyarondera muri ico gihe, ayo mafaranga umaze kuyaronka ukayashira mu kintu kizora kikuzanira amafaranga utamanje kwiruka, canke mu gihe utazoba ugifise za nguvu zo kwiruka. Ivyo navyo bizogufasha kugira ngo ushobore kwama uri kumwe n'umuryango wawe, bizogufasha kugira ngo ushobore kugumana na babandi ukunda, bizogufasha kugira ngo ushobore kugumana na babantu ufise ku mutima, bizogufasha kuronka umwanya munini wo kuvoyaja, wo kuraba ibindi bikorerwa hirya no hino, bizogufasha kuronka umwanya munini
wo kumenya abana bawe no kumenya umudamu wawe mwubakanye canke kumenya umuryango wawe. Rero agasanga nawe uriko urakurikira kino, agasanga nawe uriko urarondera amafaranga kugira ngo ushobore kwibohora, kugira ngo ushobore kuba libre, kugira ngo ushobore kuba free, kino kintu urakwiye guhora ugikora. Ukaza uraronderera umwanya umuryango wawe, ukaza uraronderera umwanya abo mwubakanye canke abo mubana. Kumbure muri no misi tugeze mu misi ya technology, tugeze mu misi usanga kenshi na kenshi umuntu atunze ashobora kugura televiziyo, ashobora kugura amatablete, ashobora kugira ibiki kugira ngo abana ashitse muhira ngo ntibamugore, kugira ngo abana ashitse muhira ngo baronke occupation nawe ngo aruhuke. Guys, nagwanda kubwire yuko rino ni kosa rikomeye cyane. Rino ntuzurikore ngo nuko waronse amafaranga yo kugura ngo ayo magadget, ntuze wirahira, kuko uzosanga iyo umwana agiye hariya kuri internet, iyo umwana azoba ariko arakomunika n'abandi, uzosanga umwana arahindutse, umwana yarabaye uwundi muntu utazi, yabaye ikindi kintu wewe utifuza. Rero muri ico gihe uzowagize sheke, wagiye kurondera amafaranga kugira ngo mwegerane n'umuryango, kugira mushobore kugumana n'umuryango, kugira ngo ushobore kubereka uwereke urukundo umuryango, kugira ngo muri ya mafaranga uzaba waronse muzoprofite mu voyage mugire gute. Uzowagize esheke ikomeye cyane. Muri no minsi rero tagaseshwa rumuri, ingo nyinshi usanga umugore yicaye ku telefone, umugabo yicaye ku telefone, abana nabo bicaye kuri televiziyo canke abana nabo bicaye ku matablete. Mbere ugasanga nta mwanya bagifise wo guhurira muri salon ngo bashobore gusangira nk'isengesho canke bashobore gusangira à la table. Ugasanga umwe wese yifitiye ibintu vyiwe. Guys, ino ni mistake ikomeye cyane, ni mistake nto kwifuza yuko wogira. Nico gituma hano nama nifuza yuko dusangira utuntu kugira ngo dushobore kudufasha mu buzima, kugira mu myaka izoza nawe ntuzobe nk'abandi. Kumbure ntazogere yuko witaba Imana cyangwa usengera, murazi yuko we don't live eternally. Hari igihe gishobora gushika umuntu akagenda, uzosange hariya ugeze ku mwisho, uzosange ntacyo warondeye, uzosange bya bindi byose warondera ataco bimaze. Nico nagomba dusangire kuri no munsi muri no video. Ndizera neza yuko ibyo twako turavuga ari ibintu bishobora kugufasha, ndizera neza yuko ico duhejeje kuvuga ushobora kugikurikiza, hanyuma kikagenda kiragufasha mu buzima bwawe bwa misi yose. Hanyuma rero agasanga utarabikora, wari ukwiye kuzurarondera umwanya wo kubana n'umuryango wawe, wari ukwiye kuza urarondera umwanya wo kubana n'abo ukunda. Uzobona yuko ibintu bigenda neza, uzomenya amabanga menshi, abana kumbure bazokongorera ibintu byinshi utaruzi, umudamu wawe azokubwira ibintu byinshi utaruzi, hanyuma gutyo usange wungutse, usange urabamenya. Ndakwifuriza yuko rero mu no mwaka agasanga utarabikora woza urabikora, wobona yuko ibintu bikomeye cyane, wobona yuko ari ibintu bihambaye cyane, wobona yuko ari ibintu bifise ingufu. Hariho n'ikindi kintu abantu twibagira. Murazi neza yuko iyo umuntu atanguye business canke iyo umuntu atanguye kwikorera ivyiwe, abantu bari en contact direct, agasanga uri umudandaza nk'akarorero gatoyi, abantu batangura kubigura niba abantu bakwegereye n'umuryango, hama hirya bagiye baberewe basohotse ababanyi bakamenya yuko udandaza, agasanga udandaza nk'impuzu dufata, agasanga ari mushiki wawe canke uwundi wo muvukana canke mama wawe canke papa wawe. Abandi bantu b'ababanyi babonye yaberewe baramubaza ati mbega izo mpuzu waziguriye he canke ivyo bintu wabiguriye he? Arababwira wa muntu, hanyuma abanyi nabo bakaza kuri wewe. Babanyi nabo bagiye ugasanga baronsa abandi bantu hariya hirya bakababwira, ba bantu bakaza kuri wewe. Nukuvuga yuko rero umuryango ariyo base turonkeramwo byose. Niyo bagenda baravuga ibintu byawe, ni ugasanga ukora business kanaka, niyo bagenda baravuga business yawe, niyo bagenda baratangaza business yawe, niyo bagenda barakuza business yawe. Rero agasanga abo bantu mubanye nabi canke agasanga atahorasi mufitanye n'abo bantu, hari hageze yuko muri no mwaka ubegera musubire kugirana relation nziza. Harageze yuko muri no mwaka you go back to your roots, hariya uva muri babantu uvamwo, ubereka ivyo ukora. Kumbure bari abantu umaze kubereka urukundo, ukabereka ivyo ukora nawe bizoshobora gutera imbere biciye muri bajya abantu. Kandangize nshima, nkaba ndagushimiye cyane kubona wabanye nanje kuva aho video yatanguriye gushika no kuri no munota tugejeje ko. Noshima cyane, byonjohera cyane ino video uyisangije n'abagenzi bawe, kuko ndizera neza yuko kino duhejeje kuvuga naco gishobora gufasha umugenzi wawe,
gishobora gufasha uriya, ugasanga gutyo birabafashije gushobora gushika ku iterambere muri uno mwaka. Twizeye tuzosubira muri ya bonus nakubwira yuko hariho iyindi bonus ndiko ndagutegurira iri ku nkono, iri kwirashuha. Next time in next video ico tuzoba turiko turavuga nacyo kizogufasha, kizokuduza, kigagushikana ahantu hamwe uzoraba ugeze hagati nko mu mwaka cyangwa ugeze hariya mu mpera ukavuga ati wow, I made it.